kufilisika. Hariko arasezera abantu Ukiwa watu wakiaga ko napfuye, mimi nimetoweka. hajya wasikia nk'abantu 10 ba nyuma Watu 10 wa misho batabumva na koroni wakisikia nikipiga chafya. Nagira ndababwira Imana, Naambie Mungu engura mwugo rupfu akanitoa kwenye mauti haya. aho abantu benshi bagenda Watu wakitoka wakienda hawatoki. aho abantu benshi binzira nibaveyo, Watu wakiingia hawatoki. aho abantu benshi batangarizwa nibaveyo, wakiwepo hawatoki. Yesu ankurayo, Yesu akanitoa, anyongera izina ryo kubaho, akanipa uzima wa kuishi. Haleluya, Amen. ngira ndababwira ubukuru bw'Imana, Kwa Mungu yanyongera ubuzima, aniongeza uzima. ngira ndababwira ubukuru bw'Imana, Kwa Mungu yongeye kwemera ko mbaho. aliyeniishi kwa kuishi. Imana nimuhimera amasi menshi. Mtapema kofi zaidi. Yesu akaomba, Batara bariyumvira wakajifikiri ati kugira ngo ili ya kwamba umwe atangura kwiyumvira wakajifikiri ati jewe mimi ninagenda nikienda sinza kugaruka hano hantu, karudi hapa iki kintu ngenda ndagitwaye, nitakipeleka. mwanyumve, Unisikilize. haleluya, Haleluya. baribagira agaciro ko kuba umugore w'umwami. Sababu samani kwa mke wa mfalme. Abantu bariko baribagira agaciro Wanatupa samani ya abantu bariko baribagira agaciro ko kuririmba, samani ya kuimba. abantu bariko baribagira agaciro Samani wako kuba bavuga ubutumwa, kuwa nenaji. abantu baribagira icyo bari Wanatupa bakagitaba n'akantu bishashi. kitu kadogo tu. Abakobwa Wanawake baribagira ko kuba umugore w'umwami kuwa mke wa mfalme ari ibintu by'agaciro. samani. Batangura kuvuga ngo Wakasema kuko ugiye umwami wahura ari gutya, mfalme alikuwa hivi yaba afise inkoni, akiwa na fimbo. ni ukuvuga uwashimye Aliyompenda tu yaca, anamtunga tu fimbo. ni ukuvuga ko utunze inkoni Weka tu fimbo hivi. umwami yarashimye, Akipenda tu. baravuga rero usohoke Sasa akitoka abantu ntibahagaruka, watu wakirudi abakobwa baca bigira inama, watu wakasema umwe moja atuma umuntu ninarutwara uli kuipeleka huyo nza kumugurisha amahera menshi, kwa pesa nyingi tu. umwe aragitora Akatia kichwa uwundi aratora, akachukua barakobwa 107, wanawake 107 106 bose barabyikorera, kisha wakaweka hasigara Esiteri. Esta kabakia ndamuhisa akamfisha baca baragenda baraganira umugore n'umugabo, none kajya gahungu n'akahera kazana na hari iwacu, none sheri twoga hakazi akana tukape kazi gani? kubera yaranzi Esiteri Anamjua Esta kurugi kwenye mlango potayi kwenye gelegele ashobora kwasira umwizigirwa akiwa mwaminifu kubera tukashobora gutegwa kuona kipiga ewe irinde mugezi wa ndugu sibira jiadhari kugira ngo ntutegwe, usipigwe kugira ngo ntutegwe, usambuliwe. haleluya. turagomba kuvuga ubukuru bw'Imana, abantu tubinyarutse, abantu barutse kurambirwa, abantu banyura ko kugaya nizana kubarire niwe ndagutevya usonyene Moridekayi ari ku rugi amajambo ivyatubwira, haleluya, akavuga isuzuguriro, baravuga ati we n'imbere gaho ni Hamani atawe no gusaba Moridekayi uri kw'irembo ryaribagiwe, bavuga ati akazanyuma musinze barongo Yesu aratsura, Yesu arakiza, Yesu arongera ubuzima, Moridekayi umwami igisimba co gupfa ugeze nakubwire igisimba c'agasuzuguro urashobora kuba ikintu gikomeye, abyizera dukomere amazima ishonyene umwaka nyene Imana ashobora kugusura, umwaka nyene Imana ashobora kugira umwaka nyene Imana iraguha akazi, umwaka nyene Imana ashobora kugira udasanzwe, umwaka nyene Sikiliza, umuntu bita Esiteri wanamwita Esta kari agakobwa wanawake gasuzuguritse wali inyengerwa kakuzaliwa akagabo bita Moridekayi kaume kari akantu kitu hivyo gasengerewe alikuwa huko na akajambo kitu na neno ariko ikintu bari bicara
muda tu. hari umugambi w'Imana. Umekuwa mpango wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Ya. Ikintu bari bizaranye. Walipokeza kitu. Gusuzugurwa. Nyuma kudharauliwa. Hari umugambi w'Imana. Umekuwa mpango. Inyuma yuko bari barahebwe. Nyuma ya kutupiliwa. Hari umugambi w'Imana. Umekuwa mpango wa Mungu. Uwo muntu rero. Yego. Hari umugore w'umwami. Imekuwa ni mke wa mfalme. Bategura umunsi mukuru. Wakaandaa sherehe. Kugira ngo Esther asikiriwe. Esther afikiriwe. Bari iminsi mikuru ikirategurwa. Wakaandaa sikukuu. Ariko nigutera ubwoba. Usiogope. Ashobora kukuviramo ikintu kidasanzwe. Katika vitu vya kawaida. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu nziza, umuvyeyi w'ubwiza, umuvyeyi adukunda, umuvyeyi yadukoranije hano kubw'urukundo rudasanzwe, turakuzamuriye amashimwe yose mwa, kandi turakuzamuriye icubahiro kuko kuva dushitse hano twakubonye papa, kuko watunezereje nk'umuvyeyi anezereza abana biwe. Ndavuze ngo ishimwe ni iryawe mwa, turagushimiye kandi turagukengurukiye no kubw'uyu mwanya mwiza cyane Mana y'ubushobozi nawe tugiye kwinjiramwo. Ni wa mwanya mwana tugiye kumva uvugana natwe ubikishije mu ijambo ryawe. Ijambo ryawe naryo ni ubuzima ku buzima bwacu. None turasenze mu izina rya Yesu w'impemu yacu, mu izina rya Kristo Mana y'ubushobozi yitegurire kwakira ijambo ryawe kandi mwemu wawe mu izina ry'ubushobozi niwe duhaye kazi kugira ngo dutahuze icyo tugomba biciye mu ijambo ryawe. Uwitekanye n'ubushobozi uzobukoze Mana y'agakiza kandi turisengeye mu izina rya Yesu wita ijambo ritubarira gukora Mwami Mana nyanimbaraga tugikore mu izina rya Yesu kuko kuba hano ndabizi neza mwana si kubw'ubusa gusa ariko ndaze ari ico mwana wewe waduteguriye. Ishimwe ni iryawe rero. Turi hano abahungu n'abakobwa bawe kugira ngo twumve icyo uvugana natwe ubikishije mu ijambo ryawe. Urakoze mwana, turagushimiye rero no kubw'umukozi wawe watoranije kugira ngo agaburire iri shengero ryawe. Mana y'ubushobozi wamutoranije ubona ko ari igikoresho bikwiriye ko witiza uyu mugoroba. Mana y'ubushobozi waragitoranije kuva mbere hose, waranagisize amavuta. None mu izina rya Yesu Mana agakiza kanje turamusengeye mu izina rya Yesu. Imbaraga n'ubushobozi mu izina ry'imbaraga bimwe bitangwa nawe bimushoboze Mana agakiza kanje gusohora ubugombe bwawe. Uwitekanye n'amahoro uzobukoze. Turamusengeye yasame ariko wowe papa uvugana n'ishengero ryawe mu izina rya Yesu. Ibyo wamurungikanye uwitekanye n'ubushobozi ntakureko cyangwa ngo yongereko mu izina rya Yesu. Mana y'ubushobozi turamusengeye ngo ashobozwe nawe gushitsa ubugombe bwawe ku bantu bawe dukoraniye hano. Urakoze rero. Icyo twase ni ya myuka mibi ituma abantu mwana barambirwa bariko mu ijambo ryawe. Niba abazimu bateza agatiro umuntu agatangura guhunyeza, niba abazimu batuma umuntu adatahura ijambo, abo bose turabatekeje muri kino kibanza. Nta bubasha, nta bushobozi, nta cyita bahafise mu izina rya Yesu. Ubwiza bw'Imana nibwo nsabye ngo buganze butwikire uwo ari we wese mwana yisange mu ihishurwa ridasanzwe kubw'ijambo ryawe. Uwiteka nyene ububasha n'ubushobozi uzobukoze. Urakoze, tugukomeye amashyi menshi turi gushimira mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Komera amashyi umukozi w'Imana, tumuha ikaze hano tugaburira mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya.
asifiwe sana. Haleluya. Hama ntaravuga byinshi, izina ryanje nitwa Nyishimana Jacqueline. Yesu nashimwe cyane. Hama rero n'ubwa mbere mbonye hano muri eglise, ni n'ubwa mbere mbonye umuntu wa hano. Yesu nashimwe. None rero nagiriwe ubuntu, Imana ibera iteka. Haleluya. Mba rero mu bantu baza gukorana namwe uyu munsi. Yesu nashimwe cyane. Hama rero sanzwe mvuka mu ntara ya Rumonge. Mimi ni mzee wa Rumonge. Ariko kare yari Bujumbura rirari. Hapo awali imekuwa Bujumbura Liro. Nukuvuga ariko busanzwe mba muri Rumonge. Mimi si mwenyeji wako Rumonge tena. Sanzwe mba haruguru kwa Itonde. Mimi ni wa hapo juu kwa Itonde. Nakuriye mu ishengero yitwa Methodist Libre. Nimekomanisha kwa kanisa Methodist Libre. Hama mu nyuma gato genda mu ishengero yitwa Teramiro Rugingo. Kia kwenye kanisa ambapo watenashara wa uzima. Niho hantu natangiye kwigisha inyigisho z'ubutawa. Nimeanza kufunzwa mafundisho hayo. Hama mu nyuma ndagaruka muri Methodist Libre. Nimekarudi tena kwenye Methodist Libre. Ubu nitira muri Methodist Libre Karama. Ni kanisa Methodist Karama nuko yanaingilia. Ndio musenzi wa Methodist Libre. Ni mwambaye jiwa huko kanisa hilo. Hama hari abo twagendanye Na ana watu ambao wametembea naye. Bamerekeje. Wamemshindikiza kama mnenaji. No basaba bagahaguruka. Na wasi kunyanyuka kadogo pale ambapo walipo. Abo n'abamperekeje. Hao ndio ambapo wamemshindikiza. Kugira ngo bikunde nje kuvugira ijambo. Ikae vizuri kwamba akaenende vizuri. Uyu muntu yanumiye rero, Uyu mtu amemwalika ntabwo yaranze. hakumfahamu kamwe. Usibye ko yanyumvise ariko mvuga ubutumwa muri group. Afisa kuhubiri katika kundi. Hama aranezerwa n'ijambo mvuze. Akafurahishwa na neno ambapo amenena. Antumira kugira ngo mvugane n'ishengero uyu munsi. Akamwambia kwamba hajelewa kanene neno. Ndanezerewe rero Na ana furaha tele. kumubona n'ubwa mbere namubonye. Ni mara kwanza tu kumwona kwenye metro. Nanje yanumiye atarambona. Anamwalika kabla bado kumwona kwenye metro. Ndashima Imana yo mwijuru. Anafurahi sana na kumtukuza Mungu wa mbingu. Ko yanyemereye ko mpagarara imbere y'ikoraniro. Kibali kwenye mkutano kama huu. Je natangwe kuzino mu gisagara cha Bujumbura. Anaweza kufika hapa mjini Nje gusemerera. akija kwenye kuomboleza neno. Niga mu mwaka w'indwi Kwenye darasa la 7. Isoko ya Bujumbura yasa niga mu mwaka w'indwi. Soko ya tauni huko imeharibika kwa somo la 7. Natangiye gusemerera hepfo gato kumutanga. Ameomboleza huko Mtanga. Ntogwa na muka Gastos ndimo uwo bita Beatrice. Na akachukuliwa na mke wenye Gastos ndimo Beatrice. Nabaye mu Nyakabiga. Amisha huko Nyakabiga. Igihe yagira bijya bibazo byose nije nari umuhanuzi wiwe. Alivyokuwa na shida amekuwa mwakilishi wake. Rero Yesu yarangiriye neza. Bwana akamneemea vizuri. Ntari mbikwiye. Hakuwa kabisa akiajaa. Ni imyaka mike cyane. Kwa miaka michache tu. Mwabonye ko nahaguruka igihe mwari ko mutamba. Mumecheza na kusifu nikisimama. So kuvuga ko nazi gutamba. Si kwamba hajui kucheza. Je ndatamba igisiri. Yeye anacheza kabisa. Ndabizi cyane. Anajua sana hayo. Ariko narindushe. Amekuwa akichoshwa. Mazimisi kwigisha aho bita Bukavu. Amekuwa sika kifunza huko Bukavu nchini Kongo. Muri Kongo. Ariko naragiriye ubuntu n'Imana. Nimeona Mungu sana. Iranjana kandi garukana amahoro. Bwana mpeleka huko kumrudisha salama. Twakomera amasima. Tumchapie Bwana makofi. Ijambo ngomba ko dusangira uyu munsi. Natamani kusangira jioni ya leo. Ijambo nkeneye ko dusangira uyu munsi. Natamani kuchangira nyinyi jioni ya leo. Ni jambo riri mu gitabo cha Esther. Kitabu cha Esther. Haleluya. Amen. Igitabo cha gatandatu. Mlango wake wa 7. Guhera ku murongo wa mbere. Mstari wake wa kwanza. Nukugeza 14. Hadi 14. Ariko sasa uza kuntegera. Unifuate kwa makini. Usome amajambo. Usome maneno haya. Kugira ngo tuze kuzana. Ili tutambue. Ndakunda kuvuga niruka. Nasema nikimbia kimbia. Kuko ndazi sport.
najua kukimbia. Kubera amasari make. Kwa maana masari machache. Nashaka kubanza kubabwira ntahe. Tuambia kwamba ushuhuda mwanzo. Iyo naye ihora iyo nayivuze numva ko mbabaye. Nikisema kwamba mimi nahuzunika sana. Abantu benshi baba bibaza kubera iki Jacqueline avuga ubutumwa ari muto. Aje anahubiri Jacqueline na mdogo sana. Kubera iki Jacqueline byagenze uko byavuye hehe? Imeendeka vipi ikajaje? Nagira ndababwira cyabitumye ndio kwamba matokeo jinsi akabiri injili. Jewe niga mu mwaka je natanguye 2005 mu ishure muri primaire. Ameanza 2005 huko primary. Nari mfise umuryango udakijijwe. Unafanya ambapo siokoka. Sinari nzi ko nzoba umuvuga butumwa. Hakujua kwamba atakuwa mnenaji. Hama rero sasa kwa hayo. Jewe ninzira muri Methodiste Libre muri 2005. Maze kwinzirayo alipoingia huko mumuririmbyi akawa mwimbaji mugwaruka rutoya kwenye watoto wa cyane. Ariko rero hapo sasa nari mfite ingabire yo kuririmba cyane. Alikuwa na karama ya kuimba. Hama mwico gihe na nyakati hizo maze kwiga ngeze mu mwaka wa 4 alipokuzwa kwenye masomo darasa 4 ndabivamwo akatoka. Maze kubivamwo alipotoka ndamaranga mwaka nasenga akawa na mwaka hasadi. Uwo mwaka wose nicaye akiketishwa bajanye icyumba cy'amasengesho hafi yacu wakaandaa maombi ama chumba cha maombi. Bamaze kuyajana kuyaleta hapo ndayinziramwo akaingia ndani ndasenga akaomba. Hakaza bavuga butumwa kuja wanenaji bakavuga wakinena ati wewe usaba umuvuga butumwa wewe utakuwa mnenaji, wewe utagera kure, wewe utafika mbali, utagera kure, utafika mbali. Ariko nkabyita ibisanzwe akachukulia kama vile mambo kawaida. Munyuma hapo awali ndabivamo naho nyene akatoka ndani. Ariko mwayo masengesho maombi hayo nari mfite isezerano. Amekuwa na ahadi twaravuganye n'Imana akisemezana na Mungu yakubima amasezerano kumpatia ahadi. Uyu mwana ari mwingabire y'Imana, mtoto ana karama ya Mungu. Uyu mwana ari mwingabire y'Imana, huyo ana karama ya Mungu. Mtoto azongera kure, atafika mbali. Inyuma y'ivyo nyuma ya hapo ngiye mu mwaka wa 5 alipofika darasa la 5 nza kuvuga nyaruca atasema akikimbiza kubera amasaha, kwa maana saa ngiye mu mwaka wa 5 kuingia somo la 5 hari mu gice ca mbere imekuwa ni semester ya kwanza cyari giheze cy'ishuri, kifungo cha kwanza cha shule. Hama gice cha kabiri twari dutsinziyemo na huko kifungo cha pili kiingia hajya ntonzi ngo ya mbere hapo ndio kwamba mwanzo afatwa n'ubugwayi akakumbwa na maradhi ndagwara akaumwa. Umwigisha kubera numva ibiharuro cyane amekuwa akijua mathematics arambwira ati sohoka wiruke nigirire toka uzunguke huko kwenye playground. Hama ndasohoka ndiruka nikatoka nikakimbia. Maze kwiruka alipokimbia ngeze imbere y'umuryango w'ishuri kwenye mlango wa shule ndatemba akaanguka. Maze gutemba alipoanguka bankuraho banjana mu bitaro wakamtoa kamaza kwenye hospital ahantu biti Mutumba huko kwenye Mtumba. Abantu bazi mu Gitaza wakijua huko Gitaza watu hapa jembuka mwija komine nyene ya Muhumba mwenye huko Mtaza Mumba. Hama rero umaze gusikana mu bitaro kufika kwenye hospital namaze 4 jours namaze imisi 4 na siku 4 ngwaye akilazwa kwenye magonjwa. Umunsi ugira 5 kifungo cha siku 5 dakira akanyanyuka kwenye uponyaji. Batabanzana bavuga ko bizinduka nta wakisema kwamba taenda nyumbani asubuhi. Barariha ibitaro wakamlipia huko. Ariko baze kuriha ibitaro kulipa hospital. Muri iryo joro nyene usiku huo naremba akaumwa zaidi. Maze kuremba alipoumwa zaidi baza kuraba ngo tari saa 8 y'ijoro. Ilikuwa ni saa 4 za usiku. Umuzungu w'Umutaliyano yari ahari. Mzungu mmoja wa Mtaliana aravuga ati umuntu yapfuye. Akasema mtu amelazwa maututi. Bankura mu ibyo bitaro barantekera wakanitoa kama vile mufu banjana mu buruhukiro kunipeleka kwenye mochwari. Twakomera amasimani tumchapie Bwana makofi. Bamaze kunzanayo walipeleka hapo mugere kuba navuga neza cyane nibaza ko ariho byapfuye. Kusema vizuri kama hivi iyo niko ndavuga urumva ko arutuma niko ndarobeka kuna tuvitu ambapo nachanganya kama tumambo tu. Ariko ibyo ntabwo bintera ubwoba yalishi kitu kwangu kuko mfise Imana. Mimi nina Mungu mzima. Inyuma y'ibyo rero nyuma ya hapo darayo nikarazwa huko siku baraza kuimba inturo wakaimba Diamond
baza kuntora baje kunzika ngo napfuye. Walinishika kama vile mufu wakinizika. Hariko arasezera abantu Ukiwa watu wakiaga ko napfuye, mimi nimetoweka. hadi wabasiye nk'abantu 10 ba nyuma, Watu 10 wa misho batabumva na korona, wakisikia nikipiga chafya. nagira ndababwira Imana Nikamwambia Mungu engura mwugo rupfu akanitoa kwenye mauti hayo. aho abantu benshi bagenda Watu nibaveyo, wakienda hawatoki. aho abantu benshi binzira nibaveyo, Watu wakiingia hawatoki. aho abantu benshi Watu- batangarizwa nibaveyo. Wakiwepo hawatoki. Yesu ankurayo, Yesu akanitoa. anyongera izina ryo kubaho. Akanipa uzima wa kuishi. Haleluya. Amen. Ngira ndababwira ubukuru bw'Imana Kula Mungu. yanyongera ubuzima. Ameniongeza uzima. Ngira ndababwira ubukuru bw'Imana Kwa Mungu. yongeye kumera ko mbaho. Aliyeniishi kwa kuishi. Imana nimuhimera amasi menshi. Mtapia makofi zaidi. Haleluya. Amen. Abantu benshi bazi ko napfuye, Watu kutoka nimekufa. izina ryanjye ryamaze kwibagirana. Imetupiliwa. Imana inkurayo, Bwana akanitoa. yongera ingira muzima. Akanifanya mzima. Dukomere amasi Imana. Tumchapie Bwana makofi. Uhereye iyo saha Kuanzia kipindi hicho namaze igihe cy'ukwezi nikiwa kiwango cha mwezi ndano mu babikira nikiwa kwenye huko fasi kwenye ahantu biti Mutumba, huko Mtumba. ayo ndi Huko Perish Mtumba. bavuga ni wote umubikira, Wakasema utakuwa mperish tu. ariko Imana Bwana akasema yari nzi ko nzoba imbere y'ikoraniro, kwenye mkutano kama huu yari nzi ko nzoza i Rwanda, utafika Uganda, yari nzi ko nzoza muri Kongo, utafika Kongo, yari nzi ko nzoza muri Amerika. utafika Amerika. Imana Bwana ntiyabyemeye, hakubariki. Imana Bwana ntiyabyemeye. hakupenda tu. Haleluya. Hakubali. Hari umuntu twagiriwe, sibwo bose bagiriwe, nimureke kuyayata kuri ubwo buntu twagiriwe. Kuna neema tumetendewa. Msitupe tu. Si wote wametendewa neema. Abamama, hari umuntu Neema. sibwo bose bagiriwe, Msitupe yote. nimureke kuyayata hari umuntu twagiriwe. Hey, hey. Katika kifo. Hari umuntu bwo gukorwa mu mva twagiriwe, Kwenye mzoga wa kifo. hari umuntu wowe wagiriwe Umetendewa wewe igihe wari urwaye, ulipoumwa. hari umuntu nawe wagiriwe Umetendewa. igihe wava mu gace uzovamwo, Uliposema kwamba utakuwa hari kifo. umuntu wowe wagiriwe igihe wakora akazi bikanga, hari umuntu wowe wagiriwe igihe wava mu uzovyara, Sema utazaa. hari umuntu wowe wagiriwe igihe umuryango wawe Haleluya. Haleluya. Bimaze kugenda uko Ilipokuwa hivyo. bangumiza mu kibikira, Wakaniweka huko kwenye Perish. ariko Hapo sasa kubera umugambi w'Imana kwenye mpango
wa Mungu. kubera Imana ufise kubigenza. Maana Mungu ana jinsi ya kutenda. Ntangura kuryama, Nikarazwa. ntangura kuvuga, Nikanena. donc se répandre de ça nos frères et de foi de sorte. Hivyo akanena hivyo. Nopeni the from better son of and the seed of Christ. Akasema hivyo. Ivyo bintu birabacanga. Watu vikawachanganya. Mubikira biramucanga. Perisi kamchanganya. Na padiri biramucanga. Huyo padri kamchanganya kadogo. Atangura kwibaza. Wakajifikiri. Ivyo bintu bibikire. Haya mambo gani? Uyu mwana twamutaho. Huyu mbona tumwelewe mtoto? Akaze ku babyeyi biwe. Hata tu wazazi wake tu. Hama kazoza. Hapo sasa. Aje kuturamuca. Akija kitusalimu tuwakirudi. Buraca. Ukakucha. Babwira ababyeyi. Wakaambia wazazi. Tahano uyu muntu. Peleka mtu wenu. Yarakize. Amepona. Kata. Aondoke tu wakati. Kugira ngo nze kuvugira Imana. Imana yaranyongeye iminsi yo kubaho. Na 2024 ndawurangize. 24. Kandi ndi muzima. Nikakuwa hapa. Tukomera amasimano. Iyo ni ntara ya mbere. Wewe ushuhuda wa kwanza. Fisi ntara igira kabiri. Ushuhuda wa pili. Aho rero sinababwiye igihe nari napfuye. Siwaambii kwa wakati wa Ibintu nabonye. Mambo nimeona. Ni nabyo bikuru. Ndio makuu zaidi. Ariko kubera umwanya Muda tu. ni muto cyane. Chache zaidi. Intara yanzimara umwanya muremure. Mimi tunafahamu kama. Maze kuba napfuye rero. Kufa. Nagiye kubona ndahantu. Nikiwaza fasi. Aho hantu narindi. Fasi nimekuwepo. Nabonye ndahantu mu ishyamba rinini. Fasi kwenye shamba kubwa. Ahantu ishyamba ryari rigizwe n'amatovu. Kwenye bashi ambapo ya mzunguko wa shamba. Hama ni muri iryo shamba. Kwenye shamba hilo. Nabonye umuntu aja. Nikamtakita. Ajana na hirya ku ruhande. Tokea ngambo huko. Ajambaye impuzu zera cyane. Kivaa vazi nyeupe. Biranga ko ndabona umuntu. Mtazama mtu huyo. Kuko impuzu ziwe zaramena na maso. Nilikuwa ni mwanga kaa. Cyane urunama. Nikaunama. Wa muntu afata ukuboko. Akanishika mkono mtu huyo. Agira gutya. Akafanya hivi. Hama arambwira ngo rabino. Akanambia tazama hivi. Ndaba mu ruhande ajana Tazama ngenda. mkanda ametokea. Sanga yakize gutya. Tutafanya hivi. Arambwira ngo raba hariya. Tazama huko. Hama nanje ndabiyaja nanje. Nikatazama ngama ametokea. Aho hantu yanyereje. Kunionyesha. Nagiye kubona inzu. Nikaona nyumba. Byukuri naragiye Nairobi. Nikaenda Nairobi huko. Byukuri ku munsi w'i Nairobi harubatse. Chini Nairobi. Sibyo pasta? Harubatse kandi cyane. Nitendeka zaidi. Ariko ukuntu nabonye ayo mazu y'ibisa. Nyumba hizo zimefanana. Mbona ni inzu zitubatse kumwe. Nyumba zipojenga kwa kiwango kimoja. Muga mbona ni inzu harimo iziheze kuba. Zimemalizika kwa kujenga. Hariho n'izamenaguritse. Zimevunjika. Hariho n'izahagurutse. Zingine zimeanguka. Hama uwo muntu atarasobanurira. Mtu bado kunena na kutafsiria. Yongera arahagarara ku rundi ruhande. Kwenye pande nyingine. Aranyereka ngo raba kandi. Tazama. Cyangwa ni inzu. Kana nyumba. Yova ngaha. Toka hapa. No kugera hirya ku matafari. Fika huko chini kwa matafari huko. Aho hantu ibara ry'iyo nzu hejuru. Na kala ya nyumba hiyo juu. Yari ibara ryera. Ilikuwa kala nyeupe. Ku gihome. Kwenye kibambazi. Yari ruje. Imekuwa ni nyekundu. Ibara ritukura mu Kirundi. Kwa Kirundi hivyo nyekundu. Hama rero. Hapo sasa. Wa muntu ngihagaze acarambarira ati. Akisimama. Wabonye ziriya nzu. Tazama nyumba zile. N'abantu bapfuye. Ni watu wamekufa. Bakoze ibikorwa byiza. Wakitenda huduma zao nzuri. Inzu zabo zaruzuye. Nyumba zao zimejaa. Zirya nzu zamenaguritse. Nyumba zimevunjika. N'abantu bahoze mu murimo w'Imana. Wanafanya kazi ya Mungu. Ariko babivuyemwo. Wakavitoka. Barangize nabi. Wakamaliza vibaya. Inzu zabo zaramenetse. Zikavunjika. Zirya nzu zagurutse. N'abantu kandi bahoze mu murimo w'Imana. Huduma ariko barabivamwo wakatoka. Nico gituma ubona arasigurira kandi ati kandi kujya kuntu ubona zitubatse kumwe hajengi namna moja n'ibikorwa mukora mu isi sibiyo acha arambwira kandi anambia tena ati muga muri ziriya nzu hata katika nyumba zile nta n'umwe arasikayo. kuna mtu kabla kufika ndani mule. Nico gituma abagatolika maana wakatolika mubona bababwira ngo wanaambia kwamba ngo abantu bari mu purgatori, watu wako kwenye
gato ngo tugira ngo tubasabire tukiwaombea ngo kugira bagende. ili wakafike. Ni ukuvuga rero Semeka kwamba iyo wapfuye ukarangiza neza vizuri nta turushoka winjiramo, haungii mbinguni wewe, uba ufite ahantu urindiriye nafasi unafikia tu kugira ngo umuhero nuwaza kuba parapanda ikifika utogende hahantu. ukiendele fasi Niyo upfuye kandi utihanye tena pia kabla urafise ahantu urindiriye nafasi unafikiriwa kugira ngo niyo urubanza rwacika parapanda wegamire umwami wakoreye. ukimjongelea mfalme mtumikia. Aho nyene Na hapo pia aca arasigurira ati irya nzu nayo wabonye nyumba limeona yarimwo abantu bariko bararirimba imekuwa watu wenye kuimba indirimbo udashobora kumvizwa wimbo usiotafakari. hama arambwira ati barya n'abantu bapfuye bizeye Watu wamekufa wakiamini, barindiriye muri iriya nzu wakingoja kwenye nyumba ile, ati rirya bara na ryera hata ambapo nyeupe bari mu mahoro wako kwenye amani, ruje hapo kwenye redi baragiriwe imbabazi wamesamehewa. cashaka kujayo Nikatamani kuingia, wa muntu aranka akanambia hapana, mwihagaze ubwo nyene nikisimama tu hapa hati uwundi muntu mu buryo kama bw'iburafu ambapo kwenye mkono wa kusoto yarabose akifungwa afite umurizo nk'uwimbwa inyuma, ukokia kama umbwa, yari yambaye gucira hano gusa akivaa kwenye huku juu, ahandi wamenga ari gusa, chini wazi, yari afite ibintu mengana amahembe aha ku matwi yiwe, akiwa kwenye kwato juu kwenye kichwa. burya aca nawe aramfata ukuboko kw'ububafu Akaniteka mkono wa kusoto nawe arampega akanikokota, arambwira ngo ngwino. anambia njoo. Muga wa wundi yaramfase gutya Nami nishika hivi, byaraze ko asigura mu maboko, nimekataa kunyachia kwa mkono, bisigura ngo yanena kwamba iyo uri mu buntu bw'Imana ukiwa kwenye nehema ya Mungu umengura umuntu worose, wewe si mtu kawaida tu. ariko ndagira ndaguhumurize Nataka kufariji ntabwo worose namba na gatoya, kawaida tu, byaramunaniye yakakataa ahora kumura aho hantu kunitoa mahali hapo, ahagarara kumwe wa muntu yabigira wa mbere, akaitama mtu wa kwanza vile aragira gutya akawa hivi, ati raba hariya tazama huko, mbona igisagara nikaona mji kinini kuu zaidi, mugabo kirimo akajagari, ila ambapo kwenye abantu bariko baragwana, watu abantu bariko barapikana ingumu, wakigongana ngumi, abantu bameze nabi cyane. watu wa aina tofauti. Arambwira ati wabonye kirya gisagara, Tazama mji ule, harya wale iyo abantu barya abantu baza gusaba ubutunzi, watu wakitafuta utajiri, barya abantu bapfuye wakifa nabo babandanya barindiriye wanangoja kandi babandanya bababara, na wakiteswa sana. ni ukuvuga ibyo uriko urakora hamwe mwese Hapa duniani upfuye n'ibyo ubandanya, kifa ndio maendeleo yako. nimba uri umusambanyi urabibandanya, Salatu tunaenda nimba uri mborerwa urabibandanya. hivyo hivyo, Ivyo maze kubibona hayo yote akawa hivyo, yongera ahagarara gutya, akasimama hivi, mbona ibarabara ridahera kana njia ambapo sio kwisha, ririko rirakoramwo abantu bafite mu maso hasa na vere, watu wenye macho wenye yellow. arambwira ati barya abantu nabo nyene n'abapfuye. Hawa ni wafu. Ni ukuvuga iyo abantu hageze ibikorwa by'Imana Wakati wa huduma utubona barabana, watu wakitazamana kwenye ukondera naka yagiye gukora, fulani ameenda kutenda muka kazi, pastor yagiye, mama mchungaji ameenda, naka yagiye, fulani ameenda, ukabona nuko aravuganira ngo ndagwaye batagwaye. mimi ni mgonjwa na sio mgonjwa wa mtu. Ni ukuvuga iyo ubandanize, iyo upfuye utihanye Kifa kabla kutubu hayo, ubandanya ukora bijya bintu kandi ubabaye. jinsi ulivyokiteswa. Ikintu cyambabaze gusomba ibindi, Kicho niumiza sana zaidi, haje abantu batonze umurongo, watu wenye foleni, umwe acaraza afite imbugita yera akiwa na kisu nyeupe, abakoza ku mirundi kusa kwenye mguu, inyama yo ngaha ikikata, kwenye nyama ambapo bagaca batora bakayirya, kukata na kula. bantu bakarira, Watu wakiomboleza bakavuga ati turagowe kubera ntibigera bapfa, tuna shida kwa maana hao babona abantu bahora n'abaririmbyi, watu wakiwa waimbaji, bahora n'abavuga butumwa, wanenaji wa wanjilisti, muga barangize nabi. ila wakamaliza vibaya. Ni ukuvuga inyama zabo Sema kwamba nyama zao ni iz'abadayimoni bafungura. ndio chakula cha mapepo ama cha mapepo. Imana itubabarire cyane. Bwana tusame sana. Uragomba gufata igikorwa urimo ukagifata bunenegwe, Wewe unakamata kazi ya Mungu kawaida tu, ukuririmba kwawe ukagufata bunenegwe, ila kupuuzia. ukuvuga ubutumwa kwawe ukagufata bunenegwe, Injili yako unaikamata kupuuzia. ugasambana ukaza kuvuga ubutumwa, Ukizini ukipanda kuhubiri, ukaboreka ukaza kuririmba. ndio wakuja kuimba, Ndiko ndakoraho abantu bababara, na watu ambao kwenye usoni
ndazi yo mvuze ibyo abantu bese ni bamwe. Nikisema hayo watu wanipendi. Ariko ngira mvuga Imana. Ninasema Mungu tu. Washaka uvyumve. Nitaka tu yasikie. Kugira ngo Imana ntizikumbaze. Ili Mungu asikuniulize. Sishaka ko amaraso yawe nzo yabazwa. Kama ndama kutauliziwa. Iri shengero bagita gute? Inaitaje kanisa? Kamara magambo. Kamaliza maneno. Sishaka ko muri kamara magambo. Baba kamaliza maneno. Bazumva ko Jacqueline yaciye. Wasema Jacqueline amepita hapa. Atigeze avuga ya majambo. Kusema haya. Abantu barafata ibintu Watu uko babishaka. kwa mambo jinsi walivyo. Bavuga Imana uko bayishaka. Wanasema Mungu kabla jinsi ilivyo. Bakora ibyo Imana uko babigomba. Tenda mambo jinsi walivyo. Ariko nagira ndakubwire. Sema tu kitu Hari kimoja. umunsi utarira. Kuna siku Hari utaomboleza. umunsi yato urubanza. Utakuwa mahukumu. Hari umunsi utaziregura n'ikintu na kimwe. Sema kitu. Haleluya. Amen. Ibyo maze kubibona. Nilipoona hayo. Nagize umubabaro mwinshi cyane. Kana huzuni kali. Naho nagarutse mu mubiri. Nikarudi mwili hapo. Nakumye mfise ubwoba. Nikaona hofu. Byarantwaye umwanya muremure. Peleka muda. Naravuga intahe. Kabla kusema Ariko ushuhuda. ndagenda bikubwire. Hata nikwambie. Abantu benshi bumvise intahe. Watu wakisikia ushuhuda. Bagomba ibintu by'ibifontano. Kama vile mambo wanaunda tu. Comedy. Hapo kwenye Bitakiraze kuvuga. Nataka kusema. Ndakora kushumva ijambo ngiyavuge. Nikwambie neno la kusema. Utakora kubwira umutima wawe. Waambie nafsi yako. Inyuma y'urupfu. Kati ya kifo. Hari ubundi bugingo. Kuna uzima. Inyuma y'urupfu. Kuna ushuhuda. Inyuma y'urupfu. Kuna kifo. Hari urubanza. Kuna hukumu. Ndababazwa cyane. Ninaumizwa sana. Abajane b'uyu munsi. Wa vijana wa nyakati. Ndababazwa cyane. Wa vijana. Abadade b'uyu munsi. Wadada wa masimulizi. Ndababazwa cyane. Naumizwa sana. Abakozi b'Imana b'uyu munsi. Watumishi wa Mungu wa huduma. Bagomba kuvuga Imana ku munwa gusa. Wanasema Mungu kimdomo. Bagomba kuririmba ku munwa gusa. Wakiimba kimea. Bagomba kwitwa amazina ku minwa gusa. Wakiitwa kimea. Ewe nagenda kubwirira ijambo. Rudia neno moja tu. Waba uri kurababara. Usiaumizwe. Ariko reka mvuga Imana. Acha niseme Mungu. Waba wanumiye. Umeshindwa. Utanzi. Haunijui. Waba wanumiye. Umenialika. Uziko nzi gusiga amavuta. Napaka tu mafuta. Shaka kuvuga ubukuru bw'Imana. Nakuya Mungu. Kuko inyuma y'ibi ndiko ndavuga. Haya. Hariho urubanza. Kuna hukumu. Inyuma y'ibi ndiko ndavuga. Haya. Hariho urubanza. Kuna hukumu. Hariho ibyo nzobazwa. Taulizwa. Ati ishengero kamara amagambo. Maliza maneno. Wamariye iki? Umeniambia nini? Maze gusika kwa gasosi nimwo. Kufika kwenye gasosi ndipo. Namuhanuye ndi umwana muto cyane. Nikamtabiria nikamtoa. Inyuma yaho twayasinze igicaniro mu Nyakabiga. Tukaweka kazi ya Mungu hapo Nyakabiga. Ariko abantu benshi baraja. Watu wengi wakaja. Witwa Butoye Ntare Rugamba cyangwa University. Itwa Butoye Ntare Rugamba. Aranzi. Ananijua. Muga benshi baza kunyitiranya. Wengi waka Kuko nari ufise ingabire zikomeye. Nilikuwa na karama kuu. Baza kuraguza. Wakija kwenye kutafuta tu mambo. Turabire. Tutazamia. Ubana nzorane. Takuwa nane. Turabire. Tutazamia. Inyuma y'ukuzorane. Nyuma ya kuwa nani? Hariho urubengeye byose. Kuna hukumu. Inyuma y'ukuzorane. Kuwa nani? Hariho urupfu. Kuna kifo. Wacha wibaza ko hariho urupfu. Kama kuna kifo. Inyuma y'ibyo byose. Nyuma ya hayo yote. Hariho urupfu. Kuna kifo. Inyuma y'uko ni apotre. Hariho urupfu. Kuna kifo. Hariho urubanza. Kuna hukumu. Ngira ndabamenyeshe. Awatangazia kwa Ntaho yanje. ushuhuda huo. Inyuma y'ivyo. Kama ya hayo. Narabaye mayibobo. Ikakuwa Umuryango waranguvye. Familia kaniacha. Barangavugiyemwo. Akasema wanaingia. Nibiki. Vitu gani? Uri maraya. Wewe ni maraya. Nitubishaka. Wewe ni kama tutaki. Tubikaneye. Hatutaki. Baribagira. Wakasahau. Uno munsi nari napfuye. Imekuwa ni kifa. Batari kumbona. Wasiponiona sana. Byibagira. Hayo wakatoa. Twirinde kwibagira. Tuepuke na kusahau. Imana yadukuye hakomeye. Nafasi pakani. Ingorane dufise uyu munsi. Sisi ya leo. Nukwibagira. Watu
tukusahau. Iyo umuntu arwaye Atakiumwa aguma avuga ngo anasema Mana niwangura ahantu toa hapa. nzakugirira ibi. Nitafanya haya. Mana niwangura muri buno bukene. Toa hapa. Mana niwampa akazi. Mungu nipatia kazi. Nzagukorera ibi. Nitakutumikia. Abantu baranyuranya n'ivyo bavuze. Kinyume na maneno Inyuma yamesema. y'ivyo byose Nyuma ya hayo hariho urupfu. kuna kifo. Ndabona ibobo bandugu. Nikakuwa ambapo mwenye kuomboleza. Jewe uyu mubona. Mimi huyo. Sindinya kubivuga. Siaogopi kusema. Natanguye kwambara suvete. Uyu munsi Leo iyi ntambwe ngetseko hatua niko. ni ntambwe idasanzwe. Hatua isiyo ya kawaida. Mbwira abantu Naambia watu. uyu nyene mubona Hivi mnavyoona. jewe nari ndwaye amapfunza Hatua ambapo nafunza. ariko Yesu Yesu huyo. aragira neza Anafanya vizuri. aranyangura Akanitoa. aravuga ngo nzakugira Akasema sio kwa kawaida. bado b'Imana Mungu ni watu wa Mungu. ukuri n'ukuri Hakika hakika. akaba ari biti tubuzaniye. Kama ni maongo ni maongo tu. Huyu. Si mimi ni Jackie. Umunsi umwe Siku moja abanyeshuri baranga wanafunzi baranyitegereza wakanitazama. barantwenga. Wakanicheka. Jacqueline Sema Jackie. kutasutena ni kubera iki? Mbona Kutasutena wewe ni kubera iki? mbona usemi? Kutambara kasuti ya wewe Hawezi sutia mabra. wewe ni kubera iki? Kwa nini wewe? Umunyeshuri abimbariye Wanafunzi akisema hayo. ndamuregera Nikamregeta. nza kurari wabo. Nikakwenda kwao kulala. Iyo kurari wabo Kwenda kwao kulala. barasohoka Wakatoka. asohoka hanze Akatoka nje. ati kumperekeze Msindikize. nanje Nami ndakuherekeza. nikamsindikiza. Mbonye arengeye hirya gato Alipokwenda ngambo. nikajya mu nzu Nikarudi nyumba. vumbura akashutiya Nikakamata suti. maze ndakanyegeza. Nami nikakaweka. Bugize buke Alipokutoka ati asubuhi. numperekeze Usindikize. jawe ndagiye Mimi naenda. kuko nari mbizi nyegeze. Weka. Imana ikura kure Bwana natuomba mbali mtu. buri nyegegwa Bwana mkupiwa. agasuzuguro Kudharauliwa. buri kurasega Kuomboleza. wawe imiryango Kwa yaguhumbe. ile kutupa. Imana ikura kure. Bwana kwa mkubali. Ayo majambo Maneno hayo. amajambo yaciye adomesha Maneno kanifariji. ari muri Esiteri. Yo kwenye Esther. Esiteri igice cya gatandatu. Sura yake ya 7. Umva rero ntaravuga ayo majambo Maneno hayo. naho amasaha tuzanye Hata masana kwenda. reka turacishe mu ncamake maze ndababwire iby'ayo majambo. Maneno haya. Umugabo bita Moridekayi Mordekai. niwe mvugwa ngaha ku mutwe w'amajambo. Anasema kwa maneno haya. Burya umugabo bita Moridekayi Mordekai yavukana n'uwitwa Esiteri. amekuwa na Esther. Muriko muranyumva neza? Kwenda vizuri. Yavukana n'uwitwa nde? Nani? Esiteri. Esther. Burya rero Sasa hapo. ako gakobwa bita Esiteri Hawa wanamkuta Esther. yari ntengerwa. Wamekuwa ni wadharauliwa. Aba bakobwa bakaranga. Wanawake ambapo wazuri. Warembo. Nyene Hapo hapo. iyo bavuga ko nzogirirwa neza Wangesema angetendewa vizuri. Esiteri ntiyarimwo. Esther hakuwa ndani. Umva rero ndababwire Sikiliza lenye watu. muri ayo majambo Katika maneno hayo. harimo amajambo atatu. Harimo ijambo riza kuvuga ngo Nasema kwamba mwige kurindira isaha y'Imana. jifunze kwa saa ya Mungu. Mwige kurindira isaha y'Imana. Kwa saa ya Mungu. Ingorane abantu bafise Watu wako nayo. ni ukutarindira isaha Saa y'Imana. ya Mungu tu. Ikindi nza gukura muri ayo majambo Hapo. havuga ngo Sema hivi. haleluya, Haleluya. Imana iragukura mu bantu ibihumbi Kwa maelfu ikakugirira neza. anakutendea vizuri. Imana iragukura mu bantu Kwa bakomeye maelfu ikakugirira neza. anakutendea vizuri. Haleluya. Amen. Irindi jambo rigira gatatu Kufuata nako Imana itobigenza hakuna jinsi kugira mnasitenda ngo ikugirire neza.
neza. Tena tu vizuri. Umviriza. Sikiliza. Na kwimani tobingeza. Tena Mungu kugira ngo kugirire neza. Tena vizuri. Haleluya. Haleluya. Umviriza ndababwire. Sikiliza niwaambie sasa. Wanzu nikwete pasi. Ndio. Wamukobwa biteretse. Ndio, Esther. Kugira ngo abe umugore Sema hawe mke wa mfalme. Yaciye kure. Imepita mbali. Ari umugore w'umwami. Umekuwa mke wa mfalme. Yaratonye. Akikaa. Yarambara karata. Akivimba kwenye kiapo. Mimi ni mke wa mfalme. Ariko rero. Sasa huyo sasa. Nyuma ya hapo. Kila Esther. Hapo akiandaliwa. Hapo kama kikiliwa. Moyo mchamba alivuga ngo Kuna neno ambapo inasema hivi. inyuma y'abahamba Nyuma ya wakuu. hari ikindi kiriko kirategurwa Kinachoamua hapo mbele. haleluya inyuma y'ibiriko birakutesa Inavyokutesa. hari undi mugambi Kuna mpango hapo. agasuzuguro Kuna madharau. undi mugambi Kuna mpango. haleluya Haleluya. umve neza Ndio. umviriza Sikiliza. umuntu bita Eseri Wanamwita Esther. kari agakobwa Wanawake. gasuzuguritse Wali. inyengerwa Kakuzaliwa. akagabo bita Moridekayi Moridekayi kaume. kari akantu Na kitu hivyo. gasengerewe Alikuwa huko na akajambo kitu na neno. ariko ikintu bari bicara Kitu kimoja tu. ari umugambi w'Imana Umekuwa mpango wa Mungu. haleluya Haleluya. Ya. ikintu bari bicara Walipoketi na kitu. gusuzugurwa Nyuma ya kudharauliwa. ari umugambi w'Imana Umekuwa mpango. inyuma y'uko bari barahebwe Nyuma ya kutupiliwa. hari umugambi w'Imana Umekuwa mpango wa Mungu. uwo muntu rero Yego. hari umugore w'umwami Imekuwa ni mke wa mfalme. bategura umunsi mukuru Wakaandaa sherehe. kugira ngo Esiteri asikiriwe Esther afikiriwe. bari iminsi mikuru iriko irategurwa Wakaandaa sikukuu. ariko ntigutera ubwoba Usiogope. ashobora kukuviramo ikintu kidasanzwe Sasa kitu cha kawaida. Kawaida. Samana, haleluya. muri rujya rubanza Kwenye sherehe hiyo. bariko rurabi bukuru Huko kwenye Esiteri yarimwo kwa ndani. yari nyuma Amekuwa nyuma. wowe uri nyuma Kwa nyuma. tukisangura w'imbere Kwa mbele. haleluya Haleluya. ya wabupengerewe Haleluya. tukisangura profesa Tomasi Pandishiwa. akantu bita Esiteri Esther. kari gakengerewe Anazaliwa. umugabo bita Moridekayi Moridekayi naye. yari akengerewe Anazaliwa naye. umviriza ndababwira uko byagenze haba rero umugore w'umwami Iyo. bategura umunsi mukuru Wakaandaa sikukuu. bamaze kuwutegura Kuandaa. umwami ategura umunsi mukuru Wakaandaa. umugore ategura umunsi mukuru Sikukuu. umwami ararya Akala. umwami araborerwa Akalewa. baravuga bati Akasema. bamubwirira umugore wanjye Ashira mke wangu. aje nawe Aje na yeye. tunezererwe Furahi. ya tunezererwe Furahi tu. intumwa Awatu. igenda iriruka Akakimbia mke. ibarira umugore Akaambia mke. ati madame Mke. ingo Leo. uryoherwe Furahi na wewe. ndiko ndabwira yale majambo yapfuye Anatokea. umugore nawe Mke. aba yamaze kuborerwa Akalewa. ende mubare Akasema. ati nawe afise urubanza Niacha. ati naza Sitakuya. ambana nabo mushaka Atakuya. badame b'amaso Hata. badame b'amaso Mke huo kuvuga ibyo ushaka byose Sema kila kuko kitu. bizaguhindukirira Takurudilia. tumuhomba Tupe kila kitu kwa utu wako. ababyumvise Wanasikia? yo baravuga bati Wakasema. mwami Mfalme. uragayitse Unadharauliwa. mu bagore bangana uku Wake kama hawa. mu bantu bangana uku Watu kama hawa. ibihugu ijana n'indwi Wewe zaidi ya nchi 7. utwara Kitu 7. umugore wagukengere Mke na kudharau. ati ubu nyene Sasa huyu. tugomba turondere umusubirira Andaa wenye kumrudilia. abo amazi kigwa nde Na
nani huyo? Haleluya. Amen. Hapo ni taburu kubigeza. Haleluya. Tena Mungu. Nakwimani taburu kubigeza. Atanesa tena Mungu. Kugira ngo usikirwe. Fikiriwe. Nakwimani taburu kubigeza. Kugira ngo warwayikire. Agonzi wale. Nakwimani taburu kubigeza. Bwana kuponya. Kugira ngo kazi kaboneke. Haleluya. Nakuyana gusa. Amusenga Imana. Kumviriza rero. Bashobora kubarira ati uhereye isaha kuanzia sasa tugomba dutegure naandaa umukobwa mwanamke ati ibihugu ijana n'indwi inchi 107 bigomba birondera umugore binaandaa mwanamke. umviriza nakubwire Acha nikwambie irinde kwikengera usizidharau abantu baranga kuja mu mahiganwa watu wanakataa kuingia. batafitemo Mimi simo ibihugu ijana n'indwi inchi 107 byarondegwamo umugore umwe kitu moja tu. haleluya Amen. kugira ngo Esiteri asikwe Ili Esther afikiriwe wandugu. ibihugu ijana n'indwi Inchi 107 kakakobwa k'ihenge kanamke kaletupiliwa kugira ngo gasikirwe kafikiriwe kugira ngo na Moridekayi atasikirwe kiliwe. kandi yari musaza we ngende kuzanira ijambo wiga kugira ibanga abakozi barabuze ibanga abasenzi babuze ibanga kugira ibanga ibanga ryasikanye Moridekayi umwami ibanga ryasikanye Esiteri umwamikazi ibanga. Haleluya. Twavugira Imana tukomere amasi Imana. Umwami umwami asaravuga tumiriza rero genda araramye genda mu ndoga abakobwa ijana n'indwi abakobwa ijana n'indwi mubajane bose batoranye abakobwa ijana n'indwi barabajana babasikanye babasikana mu nzu imwe kwenda kwenye pamoja. abantu reka rero ndababwire ukuntu Imana itabara. Haleluya. bamaze kubasikana kuwafikisha abakobwa baritegura wakajiana wanawake bamwe barisiga wajipodoa abandi barambara ubusa wafanya hivi abandi baragira ibyo bashaka wafanya hivi abandi barata mu wakaja mashini mimeshine ariko Esiteri Esther. Haleluya. Yesu ataraza Yesu hajaja urupugeza tunaweza kuja. barisiga Wakajipodoa ariko Esiteri Esther aravuga bati akasema Mana Mungu waravuganye nanjye sema nami ubu rero ikintu gihari ninabaki jewe ndarindiriye ninangoja naho nokwisiga hata nikijipodoa sishobora kurenga buze nitapitia yule ni mwiza nzuri jewe ndarindiriye ninangoja findo kabaye kula ngo Esiteri asikirwe Esther fikiriwe igihe bari muri zirya nzu kulikuwa ndani ya nyumba majengo hariho ibyuma bikomeye kulikuwa vyuma vikuu ibyo bababikiramo indya wakiwekea vyakula amafirigo kwenye fridge amabafure kwenye bafo kuko baguma baryohewe hapo mbakenaliwa ariko sasa hapo Esiteri aguma asenga Esther kayomba baca rero bariyumvira wakajifikiri ati kugira ngo ili ya kwamba umwe atangura kwiyumvira wakajifikiri ati jewe mimi ninagenda nikienda sinza kugaruka hano hantu taruti hapa iki kintu ngenda ndagitwaye nitakipeleka mwanyumve unisikilize. haleluya Haleluya. baribagira agaciro ko kuba umugore w'umwami Au samani kwa mke wa mfalme abantu bariko baribagira agaciro ko wanatupa samani ya abantu bariko baribagira agaciro ko kuririmba samani ya kuimba abantu bariko baribagira agaciro kwa samani ko watu kuba abavuga butumwa ya kuwa nenaji abantu baribagira icyo bari wanatupa bakagitaba n'akantu w'ishashi kitu kadogo tu. abakobwa Wanawake baribagira ko kuba umugore w'umwami kuwa mke wa mfalme ari ibintu by'agaciro kwa samani batangura kuvuga ngo wakasema kuko ugiye umwami wahura ari gutya mfalme alikuwa hivi
y'abafise inkoni akiwa na fimbo. ni ukuvuga uwashimye Aliyompenda tu yaca anamtunga tu fimbo. ni ukuvuga gutunze inkoni Weka tu fimbo. umwami yarashimye Akipenda tu. baravuga rero usohoke Sasa akitoka abantu nibo bagaruka watu wakirudi. abakobwa baca bigira inama Watu wakasema umwe moja atuma umuntu ninarutwara uli kupeleka huyo nza kumugurisha amahera menshi kwa pesa nyingi tu. umwe aragitora Akatia kichwa uwundi aratora akachukua barakobwa 107 wanawake 107 106 bose barabyikorera kisha wakaweka asigara Esiteri Esta kabakia aravuga ati nzanakintu ntwara mimi sitapeleka kitu. kuba umugore w'umwami ni iby'agaciro Mfalme ni kitu cha zamani. kandi naba umugore w'umwami Mfalme ibi ni bitoya ni nzobirona kidogo tu. babantu baribagira agaciro k'iki Wakasahau nini? ko kuba umugore w'umwami Heshima kwa mfalme. barikorera Wakapeleka uwa mbere arikorera katika akatika wasika imbere y'umugore fika huko anafanya hivi. umwami tize ntabarasika nkunda Akaweka Nenda. Haleluya! Nabo barasika je nabo nashimye Wakarudi nyuma. wakagenda Anenda akaza uwundi mkuta mwingine. wakagenda Wanaenda. asika uwitwa Esiteri Sasa atatana kimwe afise akaja tu anakitu. umwami atuma intoki umviriza pasi Ndio. na kwimana itobigenza Ana jinsi ya kutenda. yabasizemo agasovyo Akaweka kugira ngo matendo. bikorere Ili wapike Esiteri asikiye kwa Esta fikiriwe. imana yosira agasovyo Mungu imbere yo anasema kurwanya kwa watu imbere yo kugerageza watu wanakujaribu. kugira ngo ubeho Ili ukaishi. imana yosiramo agasovyo Unachanganyikiwa. ubundi bw'akazi keza Ili upate kazi nzuri. imana yosiramo agasovyo Unachanganyikiwa. haleluya Haleluya. dukomere amasimanyi Chapia Bwana makofi. uko niko inkuru za Esiteri zagenze Ndo hadithi ya Esta hivyo. Moridekayi nawe Mordekai naye bamaze no gusika ibwami fika huko ufalmeni. Esiteri bakamwemeza Akamkubaliza. umviriza nakubwire Akamwambie, imana niyakwemeza pale kukubalisha n'abakobwa bazokwemera na watu wakakujua wewe. imana niyakwemeza Kubalisha Bwana umuryango uzokwemera kubali. abandi ukura Ndio. urambona izamagaza Neza na kuona. umuryango uranyemera Bwana kubali. kubera imana Imana yeye. nakara imana sha haleluya Sikiliza sasa. imana niyakwemeza Kubalisha n'abagututse bazokwemera waliye kudharau wowe niwihane watakubali. umenya kubwira gasokere Sikiliza, kutarapfa kabla hujafa uracyafise umugambi wo gukorera imana kuna mpango wa kumtumikia Mungu. utarapfa Kabla hujafa woba wihana bikanga wewe unatubu vinakataa. ubigerageza bikanga Vinakataa. ariko uracyafise ubuntu Una neema bwo kuba umukozi w'imana ya kuwa mtumishi wa Mungu. haleluya Ewe. Esiteri rero Ndio. amaze gusika ibwami Fika ufalme. acavugana na musaza we Sema na kaka yake. ati umviriza Sema si. ntuzubwire umugabo wanje Niambie mume wangu. ko ndi musaza wanje Mimi ni kaka yako. haleluya umviriza ikintu cyo kugira ibanga Sikia kitu cha siri. uyu munsi Leo umuntu w'uyu munsi tuwa leo. agiye kwa musikiwe Nenda kwa dada. ijya matakani ya musika Ganya kaka yangu. nitadayigira Mimi naitawala. ni kwawe sari yako Toka si yako. haleluya Amen. umuntu akagenda aragara Muta na vimba. nawe ni musiki wanyu Mimi ni kaka fulani. kunyita ijambo kwicisha bugufi Neno kushuka. yatumye uwo muntu witwa Moridekayi Kwa Mordekai. tugeze kuri Moridekayi nawe Mordekai na yeye. byatumye umuntu adasanzwe Kama mtu wa maana. wamusuzugurishe Umedharauliwa ubu wewe. ahantu wabanye Mtu unaumwa. Unashinda. reka ndemeshe abanyeshuri Wanafunzi. je narize ishuri Nasoma mimi. ngeze muri 14 ngeze muri 14 Mwezi 15 kama unavyoona. nanize sikunze Soma fimiri 14. banyuma diplome Wakamnyima diploma. umudiregiteri avuga ati turasaza Tutazina wewe. aho ganahi Bujumbura mu bw'ishure naryo Hapo kujua sasa masomo.
agize neza kutalivuga. Abantu b'Imana bagenda ni ba. Watu wanapona siri. Mfise amanota 73. Manota 73. Namubwira ati sahuri yake. Mimi haiwezekani. Abantu bambuza amajambo menshi. Wamesema vitu vingi. Mimi naomba tusikira. Wapi yafikia? Abamenze. Ntupa. Ndaba diploma. Nikata diploma. Nongera kwiga. Nikasoma. Kubera koma diploma. Wata diploma. Umutwara bw'Imana burakomeye. Utawala Mungu ni mkuu. Umviriza neza. Sikiliza. Turasubiye kuri Moridekayi. Kwa Moridekayi sasa. Baca baragenda. Wakaenda. Kwa musikiwe. Kwa kaka yake. Igihe yari umugore w'umwami. Mke wa mfalme. Baciye bahise umugabo ko ari musaza. Wakavuta kwa kaka yake. Aramuhisa. Akamfisha. Baca baragenda. Baraganira umugore n'umugabo. None kajya gahungu n'akahera. Kazana hari iwacu. None sheri twoga hakazi akana. Tukape kazi gani? Kubera yaranzi Esther. Kama mjua Esther. Kurugi. Kwenye mlango. Potai. Kwenye gere. Ashobora kwasira umwizigirwa. Akiwa mwaminifu. Kubera tukashobora gutezwa. Kuona kipiga. Ewe irinde mugezi. Wa ndugu. Sibira. Usiadhari. Kugira ngo ntutegwe. Usipigwe. Ugara. Usipigwe. Kugira ngo ntutegwe. Usambuliwe. Hallelujah. Amen. Acha mukati twasira kajya kagabo. Kale kabona tubaye kwenye gate. Moridekayi. Nibo twohasira. Umwami tego natseyo. Umviriza ndababwire. Atari kwambia. Abari bari bwamenye umwami kubavuka. Hawakujua kwamba huyo Malkia ni ndugu. Kama Moridekayi karagenda. Akaenda. Amajambo najya. Ndio yale pale. Kamaze kugenda gakora kwa Esther. Lakini tu. Umwami aje. Kuna kita. Akanyonga imodoka. Kunyonga gari. N'abasukuru. Na watu na swala. Moridekayi agakingurura. Akatoka. Akikoba. Igaguca bugufi. Kunyenyekea. Igaguca bukomeye. Akakugara. Hata kuvimba. Ataragera. Bado siku kufika. Akakwikomeza. Hata kujijaza. Ataragera. Bado kiwango cha Guca bugufi. Shuka. Ijambo ry'agaciro. Ambapo ya samani. Guca bugufi. Shuka. Ni ikintu gikomeye. Kitu cha samani. Haleluya. Tunyarutse. Tuzavuga. Amena. Umviriza rero kamara amagambo. Muze muntumire kare. Apana iby'ijoro. Hapana usiku. Hapana. Ameoje ntabarahe. No, ibi by'iminota ibiri nabyo tubikeneye. Turagomba kuvuga ubukuru bw'Imana abantu. Tubinyarutse. Abantu barutse kurambirwa. Abantu banyako kugaya. Umviriza nakubarire. Niba ndagutevya. Usanyene. Kama Moridekayi. Ariko urugi. Amajambo ibyatubwira. Haleluya. Amajambo ibyatubwira. Dusomere ayo majambo. Ego. Esther gatandatu. Kubera ku murongo wa mbere. Umutwe w'amajambo uravuga ngo umwami akuza Moridekayi kuko yamukijije abansi. Ku murongo wa mbere iryo joro nyene usiku huko umwami abura itiro asavuga ko akaamuru bazana igitabo kidonda cha maandiko ibigenda biba ku ngoma na hayo yakasomwa yiwe nuko bagisomera umwami basanga cyanditswemo yuko Moridekayi ariwe ndiye yeye yareta Bigitana amechongewa na Bigitana na Tereshi babiri hao wawili bo mu nkone z'umwami wawili wafalme. Haleluya. Amen. Muze kubandanya musoma ya majambo. Nasoma maneno hayo. Ni kugera 14. Ni hapo kwa 14:6. Haleluya. Amen. Hamba rero nishokiye Moridekayi ari kuruhu. Hapo Moridekayi kwenye gate. Niona kuliza ngo rwango kwamba abantu biga kurindira isayima wajifunze kungoja saa ya Mungu. Urashobora guca mu bihe bigoye Ndani ya shida. Igihe nari nicaye hano nayize kuri mwebwe. Madame niyo kimbona nawe leo tukibonana. Yesu nashimwe cyane.
wowe kugira ngo ube mu gisingo cy'uyu ndani kwa mshahidi cha mume wako yaremeye kuba ibishengero ameacha kanisa kuko ari umuntu yagombaga mubera umukwe angekuwa ambapo urigani mu ishengero ndani ya kanisa aba icyubahiro ata heshima abago cyawe ndakihebye na ata ngomba ntwara uyu nampeleka huyo aremera kunyagwa akatupiliwa aremera gutukwa akatukaniwa hari ibintu byinshi nize inga ameacha kacha umwanya ni muto cyane mchachi muri icyo gihe nyakati hizo kama watekanyi rero kai sasa ntibari bazi ko musiki wanjye wese kwa nani wese baca barasohoka wakanyata abagabo babiri waume wawili bigitana Bigtana na Teresi na Tereshi bagira inama yo kwica umwami wasema huyo mfalme ntibamenya ko kwa Modekai Mordekai ari bofere wiwe yeye ni mpofu wake baragira ngo bamwice wakamuue nabo baravuga bati akasema musikanze apfakare dada yangu apfakare akose mume ati ntibikunda haiwezekani aravuga ati sawa haitawezekana baramubwira ko bazomugira umuntu akomeye kwa mtu mkuu aravuga ati yego isaha igomba igere saa ikifika acaragenda akaenda arabundabunda akanyatanyata aravuga bati akasema hivi mwami mfalme hari abantu babiri na watu wawili bavuze ko bagomba kukwica wamesema hata kukuua haleluya haleluya mbega mwumva umuntu avuze icyo kintu unasema kitu hicho ntumva kumenya ari gucagirwa ikintu gikomeye anafaa mtu mkuu haleluya ariko kubera isaha y'imana itari bwagere bado kufika kubera isaha y'imana itari bwagere nta kintu na kimwe hakuna kitu Modekai yahawe Mordekai akupewa ige kurindira isaha y'imana siku ya saa ya Mungu Modekai yagize akafanya hivyo yisubirira hahandi aguma yugurura akafungua haleluya haleluya nta kintu na kimwe yahawe kubera isaha itari bwagere kubera umunsi utari bwagere hari ibyiza wakoze utigeze uhembwa hari akazi wakoze utigeze uhembwa hari abo wahaye utigeze bamusubiza ariko kubera isaha itaragera isaha nigera ibyo bintu bizoza isaha nigera abantu bazoza abo wakoreye baguheranye barakwibye isaha nigera ibyo bintu bizoza umviriza neza hari abantu wakoreye bataguhaye ariko isaha nigera bizokwizana bizoza haleluya abantu bakuvuze akazi karahera isaha nigera bizokwizana isaha yarinagera hari umuntu yitwa Amani atagera inama kugira ngo yice Modekai arapanga igiti kugira ngo amanikeko akapandishwe haleluya umereka nababwire n'abarambiye bila kuwachosha barapanga imipango wakaandaa mipango baramanika igiti wakaweka mti mugenzi ndugu ntacyo bitwaye haitarishi urukuri uramuzi ukamchua urakuvuza uramuzi urukukwirangiza uramuzi anamjua urakubesaya uramuzi ariko humura harifika umunsi imana izoba Mungu izokwishyura atakujibu baramanika igiti Amani aramanika igiti arabwiriza kuvuga rimwe noneho bizaba bikunze haleluya inyuma yaho n'abarambiye acaza gusaba Modekai ngo amanikwe iryo joro nyene umwana aradasinziriye ni ijambo rivuga ngo iri joro nyene ibibazo byawe ingorane zawe imitwaro yawe umwana aradasinziriye nyene za ndwara zawe aradasinziriye n'amisango ya kwana aradasinziriye inshuti zawe haleluya iryo joro nyene umuntu Amani araje amatarabaza ati
ni Hamani atawe no gusaba Moridekayi uri kwirembo ryari bagiwe ugaza kuzajyuma uzirinze abarongo Yesu aratsura Yesu arakiza Yesu yongera ubuzima Moridekayi umwami igisimba cyo gupfa ugaza nakubwire igisimba cy'agasuzuguro urashobora kuba ikintu gikomeye abyizera dukomere amazima umwaka nyene Imana ashobora kugusura umwaka nyene Imana ashobora kugira umwaka nyene Imana iraguha akazi umwaka nyene Imana ashobora kugira umuntu asanzwe umwaka nyene Imana ashobora kugira yagukiza haleluya turarangize muri amasaha menshi cyane kandi numva bari haleluya tugomba duhaguruke dusenge Imana Yesu nashimwe cyane hariho umunsi tuzofata akanya sekonda n'abandugu hariho umunsi tuzogafata tubanza tuvuge ubukuru bw'Imana tubafata kwituriza uyu mwaka nyine abageni batamurikira tugomba gusenga Imana turatuza amaboko yacu tubwira Imana turi munsi nyine ibintu byananirana ibintu byagorana ndagomba riroheke ndagomba rirohoke tugomba dusenga Imana data uri mu ijuru data ushoboye byose abantu baratoba bumva ijambo none bafite amafaranga basenga umuntu wese haleluya niba mwatumiyeho mutazi Yesu nashimwe cyane murahoresha umwanya ariko mwihangana Yesu nashimwe gusaka gusenga amasengesho gusengerera ishengero abantu bose je nagiye kuvuga ubutumwa amaze mu bati turagomba kwishengero rikura kuko n'abari mu kabare barucura uyu munsi wosinga akabaruro nk'abamani n'upfuye bwiza araza kunywa haleluya kubera ko abantu bakunda ibyiza by'ibisobiso by'umubiri biziravuba haleluya Yesu nzoba umupasitori ariko ndagenda kumenyesha umuntu wo kuvuga ubutumwa gusa nigiye Yesu nashimwe cyane turagomba gusenga Imana ntahantu namwe nagiye kuvuga ubutumwa nabonye ikiganza cy'Imana turagomba ishengero ryuzuye mu izina rya Yesu turagomba ishengero rizakubakigiriza turagomba imbaraga z'Imana turagomba abantu bakizwa muri ino shengero kaze dusenga Imana turaduza ibiganza byacu kugira ngo duhamagare Imana ya Mana ishoboye ya yindi abari mu mubare pasi uyu munsi wosinga akabare hajya abanywanyi barucu kandi barakunda tugomba gusenga Imana Imana izana abaririmbyi Imana izana abakozi data uri mu ijuru ndagushimiye ko wanyemereye ko tugira ijambo ndasabye ugende mu mpinga zine z'isi uhamagara ingorwa uhamagara abasambanyi baze bakizwe uhamagara abamayibozi baze bakizwe abo bantu baba bakozi iri shengero ryaguke iri shengero n'umuvugabutumwa abaririmbyi baguke abamama baguke abasenzi baguke urusengero urusengero ryawe urusira kuvugishwa urusengero ryawe uririnde ibisomisho uririnde imbaraga z'abadayimoni uririnde abafirimasoni uririnde abanyamareba urusira ubushobozi budasanzwe
n'ishengero ryawe kanisa lako ibisigaye mwami yanayosalia ubarinde kugwa uwaepushe na kuanguka ibisigaye mwami yanayosalia ubahe gukundana wape kupendana ibisigaye mwami ubahe inkomezi wape nguvu abatagira umunsi kuwa na kazi ubahe umunsi wape kazi muri byose katika kila jambo wakuone wakuone mu izina rya Yesu Kristo. Amen.